gaburira inzoka ikure hanyuma iguhe amafaranga. Inzoka ikure iguhe amafaranga. Uyu musore uko yagaburira inzoka uko yakura niko amafaranga yaguma yongerekana. Byagenze gute? Amagari amamodoka yatanguye kugura no musore. Atangura kubaho ubuzima bumeze neza, ariko vyose ni inzoka yabimuhereza. Byagenze gute kugira uno musore ashobore kuronka amafaranga bigende gute? Uno ruri kagogo ashobora kuba yarukuye amafaranga ari menshi cyane. Reka dutangure inkuru yacu. Uyu musore dutanguranye bamwitwa Emmanuel. Uyu Emmanuel yarasanzwe afise ubuzima bworoshe, ariko nyuma yagiye kugura imodoka, agura n'ibintu byinshi cyane, agira n'umuryango mwiza bivanye n'inzoka yaratunze mu nzu. Ubwa mbere yarabayeho neza, afise n'akamodoka kiwe kagenda karaca ibinyoteri nyene bigenda birazima. Hanyuma umusore akabona umengo ubuzima bayeho ntabwo bumeze neza cyane, byandi ubusanga umuntu yipfuza ibintu bitari byo. Atangura kugenda kubaza abagenzi, babaza ati none mwebwe kubera iki mbona mukize kundusha bimeze gute? Ariko abagenzi biwe bose bambwira ati banga. Hano yari yicaranye n'abakire, yicaranye n'ababosi bagenzi biwe, bamurusha ububosi nyine we numengo ni wari umukene muri bo. Atangura kubaza ati no mbega mwebwe utunze mu buronka gute? Bose barinumiye bambwiye ati numa bino bintu nibanga. No muhungu Emmanuel yatanguye kubona umengo hari ukuntu baba badashaka kumubwira utuntu tw'udukodiyo yacabwiye baza umugenzi umwe wiwe yizeye, mugenzi mukuru aramubaza. Umugenzi avuga ati rero birimwo amabanga muhungu, bisabwa rero wewe ugende witegure uzozinda gutware ku muntu atanga ubutunzi. Sinzi ko witeguye. Emmanuel ntanuko yigeze yiyumvira ibibazo byinshi, yahise ajana n'umugenzi wiwe bagenda ku mupfumu kugira bashobore kuronka ubutunzi bashaka. Emmanuel ubutunzi arabukeneye cyane, baheze bamutwara ku mupfumu. Bakimara kugira ku mupfumu, mupfumu yarabakiriye cyane, atangura guterera ibintu bijanye n'inzuzi ndibaza abapfumu murabazi. Aca muhinzoka avuga ati inzoka uko izotera ikura niko n'amahera yawe azotera yongerekana, azoguma yongerekana. Kuri ivyo rero akazi kawe no kugaburira ino nzoka, ukayigaburira neza, hanyuma ikazokura nawo ubutunzi bukazogwira. Emmanuel yabonye rutuntu tworoshe cyane, so kugaburira inzoka amafaranga kaza. Emmanuel yatanguye kugenda agaburira ya nzoka, inzoka itangura gukura. Aragaburira inzoka nyine Emmanuel ubuzima butangura kumera neza, atangura kugura imodoka zidasanzwe, atangura kubakisha amazu. Ivyo byose biva kuri ya nzoka, amafaranga no kuguma ameneka gusa. Uruyoka rwaratevye rurakura cyane, ruraba uruntu rukuru ntugurugabo. Ariko uyu munsi Emmanuel arimo ararugaburira, gwaheze ruvuga ati rero ninkwiza imyaka 18 uzohita upfa wa mugabo we. Umugabo yatanguye kugira ubwoba. Ino nzoka ngo nikwiza imyaka 18 n'umusore azoshobora gupfa, kandi no musore amaze kuyirera kenshi, yayireze kuva kenshi. Imyaka iri mu guhera yagiye kuri wa mugenzi we, atangura kumubwira ati none ijya mu nzoka yambwiye ukuntu yambwiye imyaka 18 niko nzocampfa. Uyu mugenzi we yamubwiye ati ntugire ikibazo bana, nange inzoka mfise yarambwiye yuko umuntu akwijije imyaka 18 nzocapfa nikwiza imyaka 18, ariko no bose ndapfa bana. Hano tugaruka kwa Emmanuel yakomeje agaburira inzoka, ibihe biracaho, ibihe biricuma, ibihe biba byinshi. Ya nzoka yacimuhindukira mubwira ati rero ubu igihe cyawe cyo gupfa cyageze. Nzoka yahise imujya, hanyuma ihitira kamangana n'ubutunzi bwose yari yaramuhaye. Ijya nzoka bwahise bugenda bujanye n'inzoka, supermarket, amasoko bari bafise, amamodoka byose birononekara. Ntamugapfe kugenda gutora ubutunzi buvuye ku bintu by'imyuka mibi, kubere iyo upfuye byose mugenda murangiranye. Kora subscribe, bye bye.